muri abo nyene baduhagarikiye amafaranga niyo baje kutubwira turabona ikawa nimuzishire mu bikororo twabo ntumenye ibyo bagamije uribuka kera mukiri bato hitwa ikintu ngo isizeni ata muntu numwe atakora ku noti nshasha ubuze yikura he kwico gihe n'uwihitira agiye agatoragura ikawa agakwiza ikiro yashashobora ku munzani bakamuha inoti nshasha ubu hari ibyo ubona uracishijemo ngo hari ubutare turafise ubutare none moye nibyo ugiye kuraba ubutare nabwo bwari bieze twari dufise ubutare bw'igihugu bwo genda urabe amakarata menshi hari nayo tudafise muri iki gihugu ari hanze we mbega mbwira uraza ugafata amakarata y'igihugu ntukorere ico gihugu uhereze ico gihugu ukagenda ukabistoka ukavuga ngo ugukora bene gihugu uwo makarata byintaze warapatriye atwereka hehe ahari ubutare nivyo mu bushingaje twari turimwo twararondeza ukumva tahaje hari ubutare tukagenda gupima hari ubutare ugasanga nubwo twari dufise abaza kugimba ntibamwimba pour l'intérêt ko hambere twashobora guhabwa ico novuga appui budgetaire kwa amafaranga igihugu gikoresha mu mwaka wose ugasanga igihugu gihawemo ibice 52 by'imfashanyo kandi bikaza bije amadolari cyumvikana hambere nico gituma utumva igitorogo cabuze komite yabuze ko amadolari yaraboneka turumvikana yaraboneka je nk'imfashanyo yego aje muri appui budgetaire ariko abejo mu minsi hezi 2015 ko turahagaritse ngo mutoyi mukuru y'uwo manda ya gatatu kuri iyo mvo turahagaritse ntiyari imvo yumvikana ku mpamvu yuko ubwa mbere gutoga umukuru y'imanda ijya mwabonye yari manda yemewe n'amategeko neza noir sur blanc biboneka yuko afise uburenganzira bwo kwitoza ko byari byanditswe mu constitution ko kuri suffrage universel direct umukuru w'igihugu yitoza kabiri direct n'igihe bene igihugu wagize gute batoye ngo 2005 kuri igihugu yatowe na bene igihugu yatowe n'abaserukiye bene igihugu n'amashinga amategeko n'inkenguza amategeko 2010 catogwa na bene igihugu ubwa mbere 2015 catogwa na bene igihugu ubwa kabiri ikosa ryari ahubwo yari ngenda muvano ya ryogo cyumvikana ko bari yashaze gusa kutwima amafaranga nivyo bayatwima tutari twiteguye iganiro twacise icirore no kuvuga abantu bafise ico bamaze mu gihugu bafise ico bashobora kumara mu gihugu n'umusiro tuba turi kumwe na umushinga amateka honorable Ibrahim Uwizeye yigeze no kuba umushikiranganje mbega Ibrahim Uwizeye wombwira ati yidondore yo kwidondora gute murakoze cyane Ibrahim Uwizeye umurundi nyene Sindayigaya Yohani wa Kabuguma wa Rugema wa Mwezi Gisabo ko niko no kubwira Ibrahim uwo ari we nkaba nubatse mvuka amavuko neza aho navukiye ni mu Kirundo ariko byabaye ibihe bya politiki kuko papa yava muri komine Mwakiro ya Muyinga ico gihe Muyinga yari intara Kirundo ari arondesema papa rero aca mustanteri mu ntara muri komine Kirundo atwara komine Kirundo yongera atwara komine Bwambarangwe mu nyuma jenca mvukira mu Kirundo muravyumva sinagize amahirwe yo kubona abavyeyi umwanya muremure yavuye yitaye Imana papa na mama arakurikira hanyuma nca ndegwa n'umuvyeyi w'umwisilamu yitwa Abdul Muhammad niho rero twaca tuva mu Kirundo cyo twimukira mu Gashoho camba mu Gashoho nkurira mu Gashoho ndiga amashure niga mu Burengo mva mu Burengo nta mu Gashoho Burengo natanguye mu bindi bika mu wa 13 canja muri kaminuza wala uwenu Ibrahimu muganira
ari imbere yanyu. Umuntu avyumva rero byumvikana ko utavutse mu muryango w'abayisilamu. Yego me ntabwo navutse mu muryango w'abayisilamu, navutse mu muryango w'abakatolika, uretse gusa ko nabo batakurikira cyane ko umwe yarambonye ndi umwisilamu, mama yambyaye, papa wewe nababwiza ukuri ko ngira mu miterere yipfuza ko umwana abatizwa akuze, uwo twavuka ntari bwabatizwe, naje sinari bwabatizwe ico gihe. Nagiye kuba umwisilamu ntari bwigere mbatizwa no muri katolika, bo narajeyo nkayerekeza abagiye gusenga, bo vyumvikana ko papa yagiye ari umukatolika na mama nawe akurikira yitaye Imana ari umukatolika. Ego muri kaminuza Ibrahimu yize ibijanye n'iki? Muri kaminuza nize aménagement et urbanisme, kuvuga ndi umuhinga mu byo gutegura iby'imiji, gutegura aho umuji woja harimo no kubaka. Umufundi karuhariwe rero ibyo nshoboye ndabikora. Abayisilamu canke abamisirima mengo byo kwiga amashure maremare menshi mengo si ntibiri mu mico yabo, vyakunze gute gushobora kwiga gushika ndetse no muri kaminuza? Ubundi abayisilamu ni itegeko ahubwo ko kwiga ko n'intumwa y'Imana tubiga ko twiga rero twiga byose, twiga amajambo y'Imana, tukiga kandi n'ibindi byo tuma tubasha kuraba ukuntu twohindura isi, ko isi kamera neza gusumba uko twe twayijemo. Cyumva no kwiga ibisata bitandukanye. Rero byumvikana n'uwandeze yari umwisilamu, ndibuka muri ico gihe niga icarabu, nkiga n'amashuri asanzwe, hanyuma agirirwa ubuntu bwo kubungika abantu kuja kwiga muri Egypte, ko yararongoye nawe abayisilamu ico gihe aho yarari uwo Abdul Muhammad. Mu nyuma ariko avuga ati wewe ndakubona ukuntu uteye, reka wige ahubwo amashuri unaminuze mu Burundi ko ndabona yuko ubishoboye. Ko kumubwira ati uriga icarabu ahanyene mugabo kandi wiga idini kugira umenye idini neza, uwo kandi wiga n'amashuri. Cyangwa ngombwa ko ndabifatanya. Heza ndiga mugabo bamenyesha ko ubundi gihe bayitegeko ko kugira abayisilamu biga. Ubundi nyene kwiga no gusamara. Ubundi abenshi bakunze guca bakurikirana ivy'idini by'amashuri andi asanzwe bagaca babishira pembeni. Ngira ni mukahise, hari impamvu hari akahise katabaye keza ku bayisilamu mu gihugu cy'u Burundi. Iyo muze gutyo untahure, ntanga akarorero ku mutama twita wari mu Juma Selemani musanzwe muzi, aba muri Asiatique. Yigeze kwiga ashikaja no kuri college twita Ikiriji, murahabona ari college. Ashitse abamwigisha abantu batipfuza kubona abayisilamu batera imbere. Timwari mu Juma, wewe akazi kawe no kudandaza, genda udandaze, nyaruka uje kudandaza. Tiya hasi ho ntuhamagariwe ngaha, ari bugende ko ashaje kudandaza, barahagara. Mbo ntitwaronsa abavyeyi nk'abubu biki gihugu, indongozi z'igihugu zihamagarira abantu kwiga. Kera siko byari bimeze, byumvikana ko ingorane Burundi bwagize aho hahise n'abayisilamu baragize izo ngorane. Wavuze ko mu byo wize mu byo wari kuriga umuvyeyi yanakwigisha ndetse n'icarabu. Icarabu naco kiri mu ndimi ushobora kuvuga nk'igifaransa cyangwa ndetse nk'icyongereza? Icarabu ndagerageza, kiri mu rurimi ngerageza, ariko ntiruri mu rugero rw'izo ndimi zindi mpejeje kuvuga, nk'igifaransa, icyongereza, icarabu ariko naho ndagerageza bitari mu rugero. Igiswahili naco urumva ni nk'ikirundi. Ariko nyene nk'ubu nk'abantu bakene kukimenya bagize bati uwogira ati uvuga uti nitwa Ibrahimu wize imyaka 40 ingahe mu carabu, ubivuga gute? Naho bivuga cyane. Haza habwiye abantu ana ismi Ibrahim andi 54 ayyam, hagiye yuko nitwa wize Ibrahimu abafise imyaka 54 y'amavuko. Neza cyane. Nuko bizeye rero ni nyuma ya inyuma y'amashuri ya kaminuza mu byo gutunganya ibisagara, Ibrahimu yahavuye atangura gukora
ubuzi butandukanye canke ndetse akazi harimo n'ivyo kubaka canke ivyo kubakisha neza vyagenze gute vyakurikiye gute? Ivyo urumva ko nize ubwa mbere mu mashuri yisumbuye niga scientifique A byumva hanini twashira cyane imbere ibiharuro na physique. Kaminuza rero bashaka kumpa polytechnique ngo muri jewe nipfuza cyane kwiga ivy'imyuga. Ivyo ugiye no muri polytechnique naho nyene imyuga urashika wishikiye ico gihe twayita FSS, Faculté des Sciences Appliquées. Mugabo ntugira amahirwe ko hari igihe bakunika muri poly pure, mathématique pure canke physique pure. Ico gihe rero jewe bati nkeneye kwiga ikiriri nige ivy'ubuhinga bo mufundi umu engineer hama cangira amahirwe ndabironse ico gihe hari ico twita génie civil, électromécanique, hakaba hariho na aménagement et urbanisme. Nshitse ncasanga génie civil na aménagement et urbanisme biregeranye cyane uretse utuntu dukenye dutandukanye muri ivyo. Nca mfata ivyo kuko harimo architecture, harimo gucapa, harimo kugira gute tusa ndavuga nti iryo shuri bampahereka ndaryiga nta kibazo nagize mu mashure ndarihejeje reka nje mu mwuga nyezina ntangura gucapa, ntangura kubakira abantu privé, ndabubakira kwera amazu akarti atandukanye ya Bujumbura. Hanyuma ndakorana n'ikintu bita hambere abutipe, ndubakisha abattoir yubatswe mu ntara ya Ngozi. Hanyuma ndajama mission de contrôle isoko ry'Imabanda hari hagati ndibaza muri 2003-2004 ndabyubakisha ndubakisha n'andi masosiyete atandukanye izo twita Amana Enterprises, ndubakisha kwijabe, ndubakisha Ingozi amashuri atandukanye. Ubuhinga ndabujamo uko mu nyuma 2006 canja mu kazi ka leta. Nubwo nagiye mu kazi ka leta hari igihe wasanga mfatanya kandi no kubakisha nka fondation, muri fondation buntu narubakisha umwanya utari muto, inzu ndayishikanaho isakarwa, inzu nini cyane iri Musasa muri commune ndibaza muri Butanyerera uyu munsi Sanganzira yo kuja Ngozi, Kirundo na Muyinga. Ubufundi rero ni ikintu narisanzwe menyereye. Ego hanyene mu by'ubufundi nyene mu byo kubakisha ibisagara uno munsi Gisagara ca Bujumbura uri kurakiraba muri iyo myaka ndetse nuko bimeze uno munsi biravuga ko ho bari hubakwa mu buryo butameze neza. Ibi nk'uwahoze akora muri kino gisata mbega niko mubibona hane cyagiye biratumwa n'iki ngerageje kuraba. Ico no menyesha abantu nuko igihugu cy'u Burundi byeke nk'igisagara ca Bujumbura cyari cyo gisagara ca mbere cyari gitunganijwe aho hambere gusumba aha muri Kongo, gusumba mu Rwanda Kigali. Kwico gihe twe twakuze ufata taxi tinjana kwibarabara runaka nimero runaka ikagushikanayo hazwi neza n'inzu ikagushikanayo. Siko ahandi byari bimeze mu bindi bihugu duhana urubibe. Ubundi byari bitunganije neza uretse ngira igwirana ry'abantu ntijyajanye abakozi bari mu byerekeye ibya urbanisme ntawuzi impamvu kumbura uwo kwicara hasi yomenya igituma ntibajanye n'ibihe ngo bajane n'igwirirana ry'abantu. Rero biragoye kumenya, urashobora usanga kumbura ari uburyo buke bwaba buri muri ico gisata, mugabo urabona neza yuko abantu batangiye kubaka nabi ibihe biza bubako bishakiye ugasanga bubakaho ahadategetse kubaka ugasanga ni ikibazo. Mugabo ndabwije ukuri ko cyari gisagara mu bisagara
muri ibihugu duhana uruyo yaba Kinshasa yaba Kigali cyari igihugu cyari gitunganije neza cyane muri urbanism. Kira noneho n'igisata kijejwe ibya urbanism mu rwego rwa kaminuza cyari kiri mu Burundi muri ivyo bihugu meje kuvuga. Bose baza kwiga mu Burundi kugira baje gukora iwabo. Bako twe byari biza gusoma. Nibaza harimo igwirirana ry'abantu. Hanyuma n'ibindi bihugu nko muri Mali natembereye ndi muri ndongoye n'umurongoza ajejwe byo gutunganya ibisagara muri urbanism. Urabona neza ko bashobora kubaka amazi 200,000 bubakira abantu ba fonctionnaire batandukanye kugira baje mwazo bari buhoro buhoro. Icyo gihumba ko ahantu bubaka ahantu habateguwe neza cyane. Biri mu mpamvu twagize ikibazo abantu ari benshi, umuntu aronsa agafaranga higa gasago akakubaka ari hose, hanyuma ugasanga uwojejwe kumubuza ntamubujije kubera impamvu tutazi, kumbure yahawe igiturire yagize gute, umuntu agaca yubaka. Ahateguye ko ishuri umuntu agaca yubaka. Ukabona ko yaba ababijejwe bayimenya batevye, yaba abari muri administration nabo ugasanga ubwabo ntibari kubabuza abantu kubaka ibintu nk'ivyo twako turabona mu misi heza. Ariko ndibaza ubu ibintu bikorera mu ngiro kwegeza gutunganywa gusumba uko vyahora. Ego kumbura iki tuje kubigaruka ko mu bijanye no guteza imbere ibisagara kuko ni biri mu byo mwanonosoye. Igisata cyo gutunganya ibisagara magitwaye igihe kingana gute? Twaye urbanism bwa mbere muri region Nord 2006 gushika mpera z'ibumbi 2009. Haramaze umwanya gatoya ndiko ndatunganya hariya ibisagara, ndiko ndanavayo washaka. Urabona yuko n'amapave twarahasabiye amapave hafi ibirometero 21 muri iyi banki jejwe iterambere rya Afrika. Dusika dushizeho projet yo gupava à peu près 21 km kandi abansubiye barabikoze. Canza rero kuba directeur wa gestion urbaine aha i Bujumbura. Je kuba directeur wa gestion urbaine mu 2009, hanyuma mu 2010 mu kwezi k'8 ndahavuye ngiye mu nama nshingamateka. Niwo mwanya ngiye namaze muri Bujumbura ko ndatunganya ivyerekeye ivy'igisagara. Ego hamuvuze muri Noro aha mwasabiye amapave ni kuva he gushika he neza na neza kumire ko batahazi? Ni Ngozi mu gisagara ca Ngozi. Gisagara ca Ngozi narahafashe utuntu ngenda pima ibirometero bwanje. Amakarti hafi ya yose ari pave, hafi ya yose. Atari pave nayavutse vuba. Ariko ico gihe yari yavutse yose twarasabiye pavuma kandi ugiye babona ko ari pave. Nayo mpamvu dusaba ahubwo imvukira n'abantu baba mu ntara mu muji wa Ngozi ko yafata neza, kuko y'amapave ukuyemo rimwe hagati ugacomramwo amabuye abiri abaheze acagenda ari asha ni ibintu bisaba gucungera ukabuza abantu hagize riva mukasubizamo. Ni kwemeza mugabo birasumba ivu ryahora ubu hameze neza gose. Ubwo nyine neza naho nize mu burengo narashikanye ku rugo. Naje naganda baze ntikumbure ko ubu uye mu mwamarutse kuja kuraba ibikorwa mwakoze uko bimeze no munsi ko bituba byarasubiye inyuma canke atashobora cyarononekaye kuri amapave mwakoresheje. Urabona ndimvukira atowe mu ntara yacu ya Muyinga, ariyo novuga muri Buhumuza. Ariko ni Ngozi ndahaciye ndabona amabara acameze neza. Bacame ntaho ndaca ngo mbone ko basukuye amabuye yagiye ntavyo ndabona. Nibaza ko bo bandanya kuyafata neza ko ni byiza cyane. Biri mu byo igihugu catunganije casabiye intara ya Ngozi kugira Ngozi ivu ryari hari ivu ritebwoba igiye ku mpuzu ntiryavako, ariko hameze neza muri ariko ngo niryo rimere ivu rimeze nkuko oye sinzi ko ari nuwo rimurumva ko atorima mwibarabara ariko haramera mu bisanzwe kuko uvuze nibyo haramera. Muri 2009 rero muca muja mu nama
muri 2010 muja muri amashinga amateka. Muri 2019 mu nama nshinga amateka naratowe nje mu nama nshinga amateka gushika 2015 ndasubira kandi ndizerwa n'abene gihugu biciye ku mugambwe wacu mwiza cyane CNDD-FDD ndatorwa kandi ndasubira njayo 2015 gushika 2020 kuvuga ibiringo bibiri mutora amategeko mwemeza amategeko ayotuma twemeza yego ndi n'umusekretari ahubwo wa komisiyo yamaho jejwe ivy'uburimyi jejwe giterambere ry'amakomine jejwe ivy'ama infrastructure y'inyubako ya komisiyo nakoze muri ico gihe muri ivyo biringo bibiri mu gice ca mbere nari sekretari w'iyo komisiyo. Ako niba byoroshe kuba umunyamabanga w'umugwi wamaho mu namashinga amateka canke biba bimeze gutenya? Nakazi kuko iyo amategeko aje tuyahabwa na leta inamashinga amateka irayakira igaca iyahereza umugwi mu migwi ibiri mu namashinga amateka haba hariyo nk'imigwi 8 ure uhawe nivyo bita sezine twe ni uhawe kuryiga bimwe vyimbitse iryo tegeko ubwo bitabujije abandi bashinga amateka batarihawe gusoma iyo nteguro ibwirizwa hanyuma wowe rero mwe mutegetse kuryiga bimwe novuga kuryiga kabisa bimwe kuri noganza imwe mugwiza gukora nk'umusekretari ubwirizwa ugafasha n'abandi muri kumwe mu mugwi gushika umuhamagara umushikiranganji akorana mukaberekeze mubona ko umure bitari vyiza ku bene gihugu nivyo na leta ibikorera vyiza abene gihugu kandi abashinga amateka nabo babaserukira nabo biza kura eske ibintu koko ni vyiza biza ku nyungu z'abanyagihugu hari igihe usanga koko byose bitungana ku nyungu z'abanyagihugu ubwo ugasanga ari nk'akantu bwiza gukosora neza kugira kaboneke neza gusumba ibyo usanga hanini dukora usanze kumbure hari vyadushima ugasanga kovamo turasaba ko kavamo kandi akabitwemerera niko bigenda ico gihe numve neza ko itegeko mu mategeko kuko umushinga amateka ni wagira amategeko mu bisanzwe niyo twita le législateur ordinaire rero umva leta umuvyeyi igihugu iriga ibereye ikaheza ikarungika iyo rero byatunganyije si leta igaruka abantu bakayiraba nabi ahubwo ubwiza ko inama nshinga amateka mwabikoze gute ivyo bintu ubu rero niyo amategeko hatogwa amategeko novuga nti muri twamugina atuvuna atatworohereza no kubibaza abashinga amateka kabisa ariko nta mpamvu nimwe burya twakora amategeko avuna bene igihugu nta nimwe ko leta ikorera bene igihugu abashinga amateka bariho kugira barabe ko leta ikorera bene igihugu muri rusangi 99% leta iriho kuneza y'abene igihugu sinovuga 100% kuko 100% ni ibintu biba biri parfait cyose ntabwo biba biri parfait ariko hanini ya leta ihari kuneza iraje ushinga n'abene igihugu hari usanga leta yazanye itegeko ati amakori kubifungurwa ibituru tuzoyaduza ku nyungu tuzoyaduza ku mayinite yo gutelefona tuzoyaduza abashinga amateka bakaca bavyemeza ugasanga abanyagihugu ugasanga ntibibaguye neza ivyo rero no kubaza abashinga amateka ariko no kubimenya byose ni kuneza y'abene igihugu ega abantu nibatahure reka nkubwire aya matara tubona abene igihugu aya mabarabara tubona akuba kubene igihugu aya mazi tunywa ni kubene igihugu abakozi bahembwa ni kugira bakorere abene igihugu neza ivyo byose gira bivaye fa ku amataxi y'abene igihugu niyo kandi agaruka kugira ngo atunganye ibiza gutunganyiriza abene igihugu cyumvikana leta idugije amataxi ntibidugije mu rugero ruvuna gose benshi yaza ngo biravuna ariko iba yaravye none kugira turamire abene igihugu tugire gute
aha twokurako kugira tuze gukora neza iki kintu ko tubibona ko ahubwo no kugwiza ukuri ko twebwe ahubwo n'amataxi niko bimeze twebwe ahubwo tunatanga na make uravye ibindi bihugu byo hanze no kuri ibindi bihugu byo hanze usanga umuntu ahembwa ibihumbi 6 by'amadolari ugasanga muri ibyo 6 2,800 byagiye ku mataxi urumva icyo kintu canke 3 byagiye ku mataxi urabona urugero nk'ubwo bija ku mataxi kwe aho navuze gukorera gusa nta umukozi wa leta arakora umushahara akagenda karonka ngira amataxi urabona arimo ahanitse yahari ubwo niba baba yarishe mu kugura mu gusuma mu cyo mu bure byankenerwa mu buzima bwa misi yose uko bigenda kose urumva ugize amataxi ku matara no vuga kumbure ku matelefone ugashira amataxi ku muceri binjira arabigura nivyo arabiga ko agira iyo taxi irimo ugasanga amazungu y'Ibujumbura ubundi amataxi nk'uko meri bitunganya ko ntugiye ngo niyo ariko atanga amataxi sinzi ko ukuntu bitunganije kabo ahandi ikintu cyaco cyose taxi no gutunga imodoka n'amataxi atagira uko ngana ku buryo usanga nk'abari Burayi gutunga imodoka bitunganye mu kugira igice gufasha mugabo n'umuzigo ko ngaho usanga umuntu yifite imiduga 5 nyine nakumva ko nta ngorane uga parking ukarengana ahandi aho parking zose ni taxi mwibarabara ryose uciye ko ni taxi kugira bigaruke kandi bitunganye neza ivyo bintu kibaza amataxi acabaye mwabuze yuko byose bikorwa ku neza y'abanyagihugu ubwo hari igisa nuko tutarabona n'amashinga amateka cyangwa abashinga amateka bagaruka kwishyuza mu gihe ivyo baba baratubita biriko biraja mu ngiro cyangwa biramaze kuba n'amashinga amateka ikishyuza leta ati bya bindi bimwe twatwemeze cyangwa bimwe twatorera abanyagihugu ntibiriko biraza ku nyungu zawe biramaze gushika rimwe kabiri cyangwa cyabaye nturabonaho n'amashinga amateka ituma umushikiranganje ati ngo ikamwicarika hari ikamubaza hajya n'abene igihugu bako baramubaza ari nuvuga umushikiranganje ku kintu runaka iki yasigura neza tugashima yabaye yasiguye ibitagenda twumva ati ahubwo tugwaye intumbero ugenda bikora ukuntu kandi tukagenda tukishuza ibihora bikoze sheshe tugasanga byarakozwe iyo dusanze atarakoze ngo ibi ntavyo urakora muri ibi n'ibisubirayo kandi kuri ibi ku neza y'abene igihugu ibintu ngo bibiri mu namashinga amateka mu ntara umushinga amateka yatuwe mu ntara ya Muyinga ibintu ngo biri byose kumengo hari abandi bavuka mu ntara kandi boshobora gutogwa wowe wavyakiriye gute cyane insiguro ibyo nivyo nshimira hanini cyane abene igihugu nshimira abene igihugu nkashimira umugambi mwiza nyoboka umugambi wa CNDD-FDD n'abene igihugu muri rusange bantora nivyo turasangira n'umugambi usangiza tuganyiriza bose icyo gihe bari bashimiye ko kumbure no seruka mu namashinga amateka ahubwo nikindi nuko nubu kandi niyo ndi mandigira gatatu haciyemo ngirirwa amahirwe nyinshi ya mukuru w'igihugu inyenyeri ya Afrika irangena ikuno umushikiranganje mushinga amateka ndabo umushikiranganje imyaka 5 hanyuma kandi ndasubira kandi ndagenwa n'abene igihugu ntogwa n'abene igihugu usubira mu namushinga amateka kugera ku umushikiranganje ari umukuru w'igihugu wari uvyiteze canke wabonye urwandiko rugushira mu bandi bashinga amateka bagimwe muri leta nawe nyene cyo mukuru w'igihugu arifuje ko noza mu mabanga ashizemo umva ngombwa ngende ndamugamburukire ndaciye ngenda mugabo nta kugiza ukuri ko karakamweme kuri jewe ubona ko nyene cyubahiro y'ubu gushinza yandi mabanga navuye ndagenda ariko najyana kubwire ko nta numwe ndabona ateguza ngo uzomushikiranganje ariko nyene nta nuba vyumvira ati ndavye umugambi ndavye uko nakiga uko mfatwa ati ndashobora ku oya kweli kabisa nakubwiza uko mu mugambi abashoboye ni benshi bariyo bashoboye ubona bikuguriye nivyo
inzego z'igihugu nka nyencubahiro kuri bavuga ati nkeneye naka zingaha adufashe umugambo kagamburuka ati turamuguhaye ariko aba bashoboye ni benshi cyane uvuye mu bandi bashoboye nta nico tuma ahubwo wirata ku bandi ko hari n'igihe usanga ahubwo ari nawe ufise amashuri abaye gusumba abandi ariko ukagenda ugasanga urashimye uhoraho ikiba gikomeye gusa no kugenda ugakora ugakora ibyo gisaba ugakura bene gihugu kandi atanu umushize ku isoni. No kuvuga ico gihe wagene ku mushikiranganje ajejwe ivy'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ikiringo c'imyaka 5 muri iyo myaka yose ikintu uno munsi ugira uti ikindacishimira nakoze naranguye nigiki canke nimba ari byinshi nibiki ivyo nagira mbanze menyesha undi ko context igihugu kiko gikoreramo koko nuko amahubwo tubasabira kandi tubasabira ubwa mbere amagara kugira amagara meza baritanga rwose kugira ubimenye warabiciyemo kera bibaza ngo nuko kinata no kugenda ukambara ikoti ukazungu ukereka abantu kuri hejuru yasiko imeze ugahabwa imodoka n'abapolisi bangaye bagutunge n'abapolisi ariko nagenda kubizi kuri kumenya kugiye ku musuku wabene igihugu kumva kubyiteguriye kandi utabyiteguriye cyo mukuri wafite ijisho ribona kure arabibona agukuramo hakiri kare sakazi koroshe uravye nibihe turimwo ibihe ibihugu vyigize kumenga dutura ari byo ngira imana y'ibihugu bikene vyigize ko ibihugu bikene bishobora kubaho kubera vyo twivyo twarabiciyemo ariko Burundi n'ubu uracahagaze kandi ahubwo byaje kuducisha ubwenge bishobora kudukura no muri iyi nzira turimo tujane mu nzira y'iterambere ni kuri muzobibona ko hambere twashobora guhabwa ico novuga appui budgetaire kwa amafaranga igihugu gikoresha mu mwaka wose ugasanga igihugu gihawemo ibice 52 by'imfashanyo kandi bikaza bije amadolari byumvikana hambere nico gituma utumva igitorogo cabuze ku miti yabuze ko amadolari yaraboneka turumvikana yaraboneka je nk'imfashanyo yego aje muri appui budgetaire ariko abejo mu minsi hezi 2015 ko turahagaritse ngo mutoye mukuru y'ubungo manda ya gatatu ngo kuri yomvo turahagaritse ntiyari imvo yumvikana ku mpamvu yuko ubwa mbere gutoga umukuru y'imanda ijya mwabonye yari manda yemewe n'amategeko neza noir sur blanc biboneka yuko afise uburenganzira bwo kwitoza ko byari byanditswe muri constitution ko kuri suffrage universel direct umukuru w'igihugu yitoza kabiri direct n'igihe bene igihugu bagize gute batoye mu 2005 kuri igihugu yatowe na bene igihugu yatowe n'abaserukira bene igihugu n'amashinga amategeko n'ahenguza amateka 2010 atogwa na bene igihugu ubwa mbere 2015 atogwa na bene igihugu ubwa kabiri ikosa ryari ahubwo yari nyenda muvano ya ryogo cyumvikana ko ari yashatse gusa kutwima amafaranga nivyo bayatwima tutari twiteguye bayahagaritse tutari twiteguye nivyo ubona rero twagize ibibazo by'ibitoro ibibazo by'ibintu bimwe twemporta hanze kuba kwa amadolari ntiyari ahari ikindi naco ni kumenya ko n'ivyatuma turonka amadevize twadufise mu gihugu muri abo nyene baduhagarikiye amafaranga niyo baje kutubwira turabona ikawa nimuzishire mu bikororo twabo ntumenye ibyo bagamije tumenye ibyo bagamije uribuka kera mukiri bato hitwa ikintu ngo isizeni ata muntu numwe atakora ku noti nshasha ubuze yikura he kwico gihe n'uwihitira agiye agatoragura ikawa agakwiza ikiro yashashobora ku munzani bakamuha inoti nshasha ubu hari ibyo ubona haji kura ije tubwira ngo nimugire ngo mushire ikawa mu bikororo twabo ngo niho ibintu bizogenda neza turavyumvira duhereza bikororo twabo ikawa urazibona vuga bende gihugu n'amafaranga ntibaronse amafaranga kwiye n'amafaranga yarakorotse ariko twafise ubutare gushika n'abene gihugu byaca bigenda gute bashika n'ikawa bazirandagura
uretse gusa ko uyu munsi bavuye hasi bariko basubira kandi gutera ikawa bagatera n'amavoka kugira dushore ibintu byinshi komsa turonke natwe amafaranga yoza kudufasha. Byumvikana urabona ko hari ikibazo uracishijemo ngo hari ubutare. Turafise ubutare none moye Nibyo ugiye kuraba ubutare nabwo bwari bieze, twari dufise ubutare bw'igihugu bwogenda urabi amakarata menshi hari nayo tudafise muri iki gihugu ari hanze. Wewe mbega mbwira urazi ugafata amakarata y'igihugu ntukorere ico gihugu uhereze ico gihugu ukagenda ukabistoka ukavuga ngo gukora bene gihugu. Uwo makarata byintaze warapatriye atwereka hehe ahari ubutare. Nivyo mu bushikiranganji twari turimwo twararondeza ukumva hari ubutare tukagenda gupima hari ubutare ugasanga nubwo twari dufise abaza kubwimba ntibamwimba pour l'intérêt. Notakaruro nka Rainbow International Resources, notakaruro nka BMM yaje kwimba nikeri tigeze yimba nagatoya uko ari kuducereza inyuma. Ugasanga ari abaje kwimba inzahabu ugasanga aje kugira amayitidi amanzi menshi agiye amayitidi ugasanga ibaro nifatika agaca himba abantu rero bamwe bakoresha intuze ubushobozi butonyi kwimbisha isuka ukagira gutyo wanye n'inguvu wakoresheje. Ariko umunsi Imana ishimwe nivyo cyarahaguwe ku buryo tubwiza guhamagarira abantu bavuye hanze n'abarundi bagashoramo imari kuri iki gisata kikagurukira twaba kubwo butari bwoshoboka bukagira ico mariye abene igihugu. Mwahoze ari umushikiranganji yaraba ivy'amasoko ntanganguvu ibitoro turiko turavuga, ariko imyaka hafi 5 ikibazo kitaratora inyishu umuntu yogira ati none ko hako ikibazo kigumaho ubwo leta ntifise novuga nti ibihugu bigenze ko muri bashobora gukora ko kugira ngo ariko gishigikira Burundi ariko ibitoro bigashobora kuboneka. Uramenya uyu munsi kugira umuntu aguye ibintu byagusa ninde ari baguhe kuko consommation ubwa mbere bambajije ati nk'ibiki byagushimishije mu mushikiranganje. Ubwa mbere narashimishije cyane na production twagize y'umuriro, twagize production idasanzwe muri ico kiringo ndi mu mushikiranganje idasanzwe umuyaga nkuba. Yego ndi mu vyerekeye by'amasoko ntanganguvu umuyaga nkuba twaronse production idasanzwe turava ku bice hafi 11 by'abaronse umuyaga nkuba mu gihugu turashika hafi ku bice 29. Umva ko iyo ntuza atari ntoye cyane kandi n'ubu ndakwijeje ko bizobandanya kuko imbere ni heza uravye abaza gushira imitahe bariko baboneka cyane ku buryo ya ntuze novuga imbona kazoza yacu igihugu cyacu Burundi twebwe abarundi tura neza ko matara zo abenegozo baronse amatara ari benshi cyane. Aho nico no kubwira ko naranejeje cyane ivyo cy'umuyaga nkuba n'amazi twarageregeje nuko kandi hakeneye ku yindi ntambwe idasanzwe kugira ngo amazi nayo abenegihugu babone ku bwinshi. Hanyuma byerekeye ubutare naho twarahinduye amategeko turahagarika abo twabona neza yuko ubutare tanyungu tuburonka ko twarahagaritse. Uno kugira turi bari pour parler abo twahaye kugira abo twabisikanije bari muri gane kugira haze koko uwuza afite inyungu igihugu. Hama nasize kandi twatangiye no gutora abandi barundi bashoboye kubikora nko mu Kirundo mu Cibitoke kandi baratangiye babonye ko umwimbo ariko barashobora. Cyumvikana ko ni heza cyane imbere nusabe abene gihugu ko bame bizera ndongozi bazishigikire. Hanyuma nabo ubwabo ufise icyo akora wese akore abona yaja akuremo inyungu gutyo twese duteze imbere igihugu niho muryango. Igisata cy'ubutare nk'igisata warongoye umushikiranganje warurongoye harabagira bati kubucukura akoresheje uburyo bwa kera ntacyo bishobora gushikana ku gihugu. Mwebwe kuri ico mukivuga kwiki?
uburyo bwa kera kuvuga uburyo bakoresheje ibintu byo kwimba n'agasuka canke kwimba n'agasuka uronkanye n'ibingana n'agasuka kurumva ukoresha ingufu nyinshi wakoresheje ibikoresho bitari adapte gutyo urumva n'umwimbo wose n'umwimbo uzidashimishije ubu ahubwo duhamagara nibaje hamwe abo nyene bashira uburyo hamwe hama bagire ico twita semi mécanisé canke bagire industriel batabashije kuja mu rwego rwo hejuru rwo kwimba basi ngaje mu rwego rwo hagati kugira baronke ubutare bwinshi cyane ugiye kwimbisha gasuka wimba inzahabu kugira uronke inzahabu bwa mbere ikiro kimwe uravye amatoni y'ivu wakoze n'amatoni ashobora gusumba etaje uko ni etaje ingana yivu uburi kurayungurura ufise ingufu ziheze kugira uyungurure ivu zingana uronke ikiro kimwe rero umva uvuze ngo tuje muri iyo nzira tuguma mwayanzira nyene n'inzira urekera mwe bene iyo muhira wawe ukuntu wo kwifasha ronke burana n'uburamuko mugabo tubahimiriza kugira gute kuja hamwe bagire semi mécanisé canke baje muri industriel. Muravuze ivyo mwishimira vyashoboye gukoreka ku bushikiranga mu bushikiranga mwigimare murabuze ubushikiranganje ivyo mugira muti navyo biga hari bitakunze byo nibiki yego ivyo uvuze haba hari bitakunze effectivement novuga hanininya nk'amazi twadufise gahaze cyane ko amazi nko muri Bujumbura akaronka hanze iyi bassin iri ruhande rwahari ubushikiranganje ubu uravye igihe hakozwe mu gihe ca kera cyane Bujumbura ari ntoyi cyane nawe ra Bujumbura ahigera rero waraba amahera kugira ukora ikindi ko twategeka ikindi kizokorwa muri Nyabugete kimeze nk'iki kugira duhereza amazi kijya gice hama ikico ngaha musi ya radio ico gihereza ikindi gice ariko amahera ateye ubwoba cyane kuburyo tutabashije kuyaronka ariko twasize tuko turahamagara bagira neza baze mu bikorero twabo badufashe muri iyo secteur ko tuzi ko abarundi ni nyankamugayo umuhaye ikintu arakuriha umuhaye amazi yo kuriha nta ngorane ihari twako duhamagirira abantu rero baze bafata iyo secteur nabo bayigiriye yabo dufashijwe n'abadufasha nka Banki Mondiale n'abandi iyo rero twagize mu esheke hariho n'ahandi usanga imitumba itagira amazi waraba ugasanga ahubwo amazi uzuyakura mu wundi mutumba kugira uzane muri uwo mutumba inventaire yarabaye kumenya imitumba ikenewe imitumba ibura amazi iyifise amazi n'ukuntu ibura amazi zoronka amazi uri hariko hahegera ngo uburyo leta ntashidakora guhamagara abadufasha mu iterambere bya turabukuntu abene igihugu boronka amazi uribuka ko habaye ngombwa ko n'inshuro ahaguruka kugira dufashe kugira ngo tugire gute yaradufashisha kugira ngo ahubwo aho bishoboka dushireho amazi twimvye bijya byarafashije ko n'ingwara zazitangiye kuboneka urabona yuko ahantu hatandukanye haba ugiye muri ico gice ca Gisyo kagenda mu Kamenge Carama hari aho twimvye kugira amazi dukure mu kuzimu duheza abene igihugu ico kiri mu vya nkoze ko nabona neza yuko abari batari bwaronka amazi ku rugero rushimishije twakweka to kubijanye n'ibitoro kuko no munsi n'ikibazo ubona ko catumye haba n'ibindi bibazo abarundi bafise ubwo iyo hageze ko ibitoro mura ko muri stock atabiri ubu nk'umushikiranganje mwabibayemo gute mwabibamwo gute cyane ndetse no munsi muri mu n'amashinga amateka uno munsi nk'umuntu yabaye muri kino yarongoye kino gisata mwibayemo gute novuga ni muri indani muri mwe mu mutima igitoro nico nivyo bivuze biri mu byabonetse cyane ko ahanini inyaruka abantu batayibonye yari consequence ya kwa kuri twahabwa amafaranga aza gufasha budget bahagaritse abadufasha aho hambere twarijajaye ntibibaza ko byoshika bica birashika byankoze ku mutima kuko aho waca hose wazwe igitoro kwigihugu akabazwa igitoro ase barundi ico nobwira abantu nuko kubw'ivyo birandurane n'imizi bitutuvana amaboko mu mpuzu twebwe abene igihugu kare nagenda kubwira ko igihugu bakigirana n'umuryango umupapa umumama n'abana
mbega abo bantu mu rugo barikwije byose kugira ukaraba ufise abana ukagira umugore ukaraba uko uhagaze urikwije byose ntimudakwije ushaka gute igihugu ngo cikwize byose n'igihugu ntikikwiza byose ni kwemeza tubagwana kugira turabe neza gute abene igihugu cyo baramira abene igihugu ukuntu bomerwa neza gusomba ariko nitumenye ko biva iwabo tubwizwa gukora umva n'amaboko agacika binashoboka akagenda bahusha ko poteze ukavamo hakaza ubundi agakora kugira tuje mu iterambere koko hanyuma ingorane dufise uyu munsi abana bacu ntibazozironka no kuvuga iki fise aho ndima ngerageze ngire ratio production niko bimeze ndime muci ndime mu gihe c'imvura muci bitume mvomera ndonke ivyo ndya ndonke ibi nibishogwe mbega nk'ubu twari n'ibiharage byinshi cyane reka nibyo bivamo amadolari hari ibihugu ngaha hakurya ubishoboye baguha amarundi baguha amadolari byumvikana ni twese tubiza gukora kugira ngo turonke ibiza kuturamira tuvuze naho ngo turekere leta ega leta ni twebwe leta ni wewe leta ni jewe twashize gusa indongozi zidufasha kugira habera coordination ntitwozi hebera ico gikorwa sibo tubiza kubafasha nk'igihe nankarira kweri bene igihumbi igitoro ahubwo dukore duhiga amafaranga hama tuzokigure ariko mubuze gukora kugira umwimbo uboneke abarundi muri rusange barakora ndetse wanashima n'ikimenyamenya haranagira naho umwimbo haba ubononekarana akarone ku bigori siko ndavyibaza kuko nibaza ko twegereye umushikiranganje bijeje sinibaza ko bishikaho byo none kana ibigori ko n'ibigori bibikwa bishobora no gushora hanze ibigori ibintu byinshi cyane bino mufungwa nyinshi twokora twohingura tugashora tukagira gute ariko ico nakubwira ko wamaze kwimbura uramenya n'ukuntu bifata ko unité de production canke unité de transformation ziboneka ibijumbu biti ingorane ibijumbu urashobora kubitunganya neza ukabikuramo agafarine kakaja ukazikuramo umukate w'ibijumbu mugabo urindiriye ngo vyaboze ukaja gutaha tuba duhombye ndiko ndavuga dukore hanyuma indongozi zacu zizodufasha kutubonera kure ni gute twohingura ni gute twoja tuja mu transformation ni gute twoshora hari ibihugu vyinshi cyane byifuza ko tubashira ivyo twimbuye hari nk'ibihugu aho bati icayi mwege mu produza twebwe ahubwo mu kituzana nk'icuro zingera twe tunyicaye igisumbi cyo mu produce mugabo karaba ni turime nyabuna turime dukuramo ko mpuzu byose biza kandi ndizeye neza iki gihugu ntituzonashika no kwa ryahangiro ryacu dushaka dushitse imbere ko turishikira tuzo tumaze gushikira mu iterambere ivyo gitoye n'umwanya muto ubwiza umwimbo nivyo ariko hariho byo no kwitale le préalable biba bibwirizwa kuboneka ubwa mbere nk'ifumbire itabonetse mwumva abarundi abanyagihugu hari cy'umuntu abanyagihugu mwumva hari cy'umuntu yobagiza ko badakora none ubwo buvuge yuko ifumbire tubona umunsi uretse ko ikiratunganywa gose ku buryo hashobora kuboneka nyinshi gusumba na kera twarima ifumbire itabonetse tugakoresha ifumbire kama korora bwa bwoko buto buto guhera ku sihiri kuduga ku nkwavu kuduga ku nkoko imbati ingurube impene inka bikaduha umwavu tukawushira mu nyabarega ibitumbatumba by'ibitoke ibishwa ugasanga turonse umwavu twarabyibagiye yego ibiti uko turajamo ni konsekansi y'ibyo twataye ibyo koko kera umutama yarakora n'umuhoro mu mabuye ya nyene aya mabuye uyu munsi hari umuntu wabona ko akora umuhoro cyangwa akore icumu akora iki ntabahari bize imbuga itadukura hanze bivuye mu Bushinwa tuvuye mu Bushinwa zivuye he twamaze kwibagirwa ni ngombwa twitore dukore igituma mvuga ko dukora gendura ibihugu butura Uburusiya iburayi kera kubera ivere bapfa nk'indagara abasokuru baje bapfa nk'indagara ariko barakoze barakora amashime de fer kandi ababikoze si bo babiriye uvyumva biko bijya abanyene bo tubona
nabo kubaryoherwa n'ibyo bakora. Natwe rero twitange Mhm. twitange, hanyuma baza bafungure, abaza banezeye. Naho tuvuze ngo turembase dukine, abana bazotubona ko dukina, bwe ati none aba papa nibiki, nabo tubareze kubaka kuba gutyo ni ingorane. Tuzakoma turi muri ibe, duhinduke duhinduke, hama n'abana bacu batubone ko guhinduka, nabo bazashobora gukora ibidasanzwe, ababomoka ko nabo bakora ibidasanzwe, igihugu kizoza cyamaze gutera imbere. Twebwe gato kuvyo mwigeze kuba kumva mujeje mu bijanye n'ivy'inyubako, uno munsi mubona gute kubijanye no guteza imbere ibisagara? Mwe umuntu no munsi nk'abikozemwo hakenewe kugira ngo ibisagara bitere imbere, hano i Bujumbura hubakwe hakurikije amategeko, ibisagara vya Muyinga, Ngozi n'ahandi kumbura navyo nyene bishobore gutera imbere. Mbaje ikibazo gikomeye cyane, ko je narize icigwa cerekana inkomoko y'ibisagara, sivyo turiko turakora. Canke kahise k'ibisagara, histoire de ville, naravye sivyo turiko turakora. Kugira tubikore nk'ivyo vuze, hari ibyo twita restructuration, hari ibyo dusambura tukamena. Gusambura bisaba amafaranga, uti vyogenda gute? Ibikenewe kandi akamo twaragashikirijwe no gufata nk'igisagara tubona ko gikuze, karite tubona ko ishaje, hama tukavuga duti iyoberwa tubahaye abikorera twabo, nibaze bagire gute, bahaduze, bubaka amanivo meza, hanyuma nyene inzu ahabwe nawe aho yoba, atore aba hejuru aba hasi, agira atore aho yoba, hama duhamagarira abantu. Ngo tuvuze ngo leta yonyene tuba tuyihaye umuzigo, ko tuba subiramo igisagara cya Bujumbura usambure. Iyo uvuze gusambura gari kuri huwo muntu amafaranga ivyahora, niyo restructuration ugasubira ugatunganya ikibazo, ngo ifoke bigenda uko ndakubwiye. Hanyuma tukasha duhiga haca amabarabara yo hejuru gira dushikire aho kurabona ko habaye hari ico twita embouteillage. Ifoke twiga amabarabara yo hejuru iduga Mutanganoro, igenda he gutyo, tukavyiga tukamenya naho abwirizwa guca. Je ntivyoroshe, aho icyari gikenewe nk'umuhinga nuko mu bisagara bito hajaho inguvu zidasanzwe. Haje hari igisagara gito, aho nyene akaba ari gukorera ugafuremera aho nyene, ugashobora ubu rero tucagure hajya tubona hari isi ndimwa iruhande rwacu. Haje ibisagara bito nk'iwacu Ibuhumuza mu Cankuzo, tahonye iki turakizungurije kingano ku dufata rayon, usubira inyuma tubata aha niho umuje uzogera, nta numwe areke arukwiye kubakwa ngaha. Tugahaca amabarabara yandi yo guharurira atari imikaburimbo, atarimo na kariyeri, bati nta numwe ajejwe kubaka ahubwo mujejwe kubaka ahanaka. Kibazo kiza none nye niyo parcela ushizemo barabara uri kuratanga, uyazogenda gute? Ni kibazo dusha twiga ko hari cahabwa nawe kumbura ni naha misago ndamukuye mwara hepfo nkamudugana, ndamusaruko nawe hagira icaza guha uyu kugira aje kurima hariya. Sinzi ko twumvikana. Gutyo igisagara kigenda gikura. Mugabo twivyi wacu kiraha, undi yubatse imbere y'inzu, undi yubatse inyuma, nta barabara ngo tuzohana kayira k'imigenderanire, nta ferege, ambulance ntizoza. Ugacona undi arasimvye agiye hejuru mukamamuro ku mutumba hejuru yubatse y'inzu, ubundi amanutse mu mwonga yubatse. None ayo matara ko tuzi ko anazimvye, gute nzoshira amatara ku kilometero umuntu umwe, nshira amazi umuntu umwe? Mbikunda naze nyabuna yegere abandi, hama administration mufashe ukuntu yegera igisagara gikure ko niko nahandi bimeze. Yego, none ko ibi mu Burundi arivyo tubayemwo ku bwanyu nk'uwabinonosoye, mubona biba kubera iki vyohagarara gute? Ariko birakeneye ko twese tuvyiyumvamo. Administration ikiyemplika cyane. Wowe ugiye kubaka hari ibarabara ritwereke rimeze gute? Ibarabara ringana gutyo, ambulance izoza kwakira abantu gute? Bishoboza ko ije gutora umuntu arwaye, bizogenda gute? Izocahi ukamubuza ntibikunda. Tubanza gutunganya amabarabara, nimugira ivyo muheba,
kandi amabara ntaje munsi metero 6 ntaje munsi metero 6 ariko ntibikorwa iyo novuga yuko yakora gusingira bwa bijeje bakwiye gukora ko ngaho kugira abafashe kandi ivyo ndakubwiye nibyo byo dufasha tugafata ibisaga tuza nka Gitega twere dutangira hari hakurya ko niyo capitale yacu politiki hajya tubona hari bitoke hari iki tugatangura tukiyumvira ama plan yaho amabarabara zoca he iyo nindi bikora ni obuha amabarabara zoca he ikabifise trame agacapo kariko kerekana eskise kerekana amabarabara zoca si wowe ndabizi kwitoka tari ryawe ni rya Minani ni rya Nyabenda ni rya Burahemu ni ryande abwiza kuba contre gukora ivy'igihugu kimubwiye kuko ari munsi y'amategeko y'igihugu nkeneye kugurisha ningurisha aho banyeretse kugira uwo muntu abone nibarabara igihe ejo tuzorinoza rimaze kunoga ejo tuzoshya amakaburimbo hazoja amapave niko bimeze mugabo urindire ngo tubareke tuzokibomora kugisanura bizotugora muvuze kubomora nyene umuntu acibuka ibiheruka kuba mu myaka iheza abantu amazu babomoye vyatumye abatari bake hari n'abakwangu ku tanso kuduga kuri niko bimeze ariko urabona ko hari amategeko ifoka amategeko kandi tunayisunga y'igihugu rero umuntu ari kibarabara rikuru yegereye kibarabara hari amametero asanzwe azugwiza kurokira ahubwo ugasanga bagiye wagafashe ukisinziriza ejo ugasanga bagashizemo icumba ibiza amategeko akurikizwe uno munsi kandi ngaruka nk'uwaho zarongoshikanje uraba ivy'ibitoro hamwe n'amazi uciye ahantu ukabona abantu batondeye imirongo ku mabisi canke batondeye amabido y'amazi uvyakira gute nk'umurundi ntago binezereza nigirana ry'abantu bakwiye gufashwa abo bantu yaba amazi akaboneka biboroheye ko turafise umugambi yuko umwene gihugu adafise amazi mu rugo aja kuyavoma gataha ntakoresha iminota irenze 30 cyumvikana dufise umugambi uko abene gihugu amazi aboneka menshi cyane niyo ntumbero iri mu bushikiranganje ahandi birababaje ugasanga ibigirwa 500 igihumbi umva ko biragize kuvyerekeye by'ibitoro naho iko bimeze iyo bibaye bikenyi tugwiza gutonda uburebi byari binameze na neza ahubwo aho usanga umuntu afise umunsi amwera uzi ko umunsi atari uwawe genda utenyenye imodoka ushire mu kigo umunsi ugeze ugenda utonde urabaho igitoro kiri utonda ariko ndabije ivyo tuzobivamo ni ibintu by'umwanya ni ibintu byo gukura amaboko mu mpuzu hama na leta ntujya birasinzirira kirakora kuko ni kuri kirakora uravye n'igitoro kiboneka kandi nta mahera kigo kiragugwa sicyo kimena handi harimo akigoro k'igihugu harimo akigoro kanini cyane k'igihugu ja muri Tanzania ubaze ku buryo tukironka amahera make cyane kugiye ukaraba amahera tukigura muri Tanzania hajya gati ngara litiro y'amazutu n'ibihumbi 7 hafi n'amajana ngahe hejuru ibihumbi 7 ivyo ndabizi ko ni hafi iwacu ariko ni abarundi benshi ni abarundi bamwe baca kubikura kubera ko hari ico twita ujirani mwema twana neza nabo ugiye ukaja kuramutsa abanyi ukaja mu bugeni ukaja kugira gute uranywesha kuri station neza uranywesha kuri station ukaza wanyoye ugataha kujya abavandimwe b'abakongomani abanyi bacu aho baza mu bundi nabo bakanywa natwe tugiye ukabatembera urashobora kunywa ugataha wagishize imodoka ngabo utazane mu mabido ngo uje nyene kuko ntubuzi bijanye ko dahere kiya gitoro cyo mu mabido sindanacemera ndi mu bantu nanabigwanije yego sindacemera kuko sinzi ikibazo dufise turakunda kunguka cyane uretse ko ari na fraude itemewe kabikindi hari n'ukizana gashiramo amazi imagine igitoro imiduga myinshi yaheze ipfa sanga ikirafima gacigenda igitoragura igitoro mu ibido agasuka mu igitoro bagicanzemo n'amazi ukashira mu modoka
ubwuma bwinshi imodoka burononekara bugapfa bukaziba bukajamwo ingese bukononekamo imoteri ugata. Rero niyo mpamvu to kwihangana, ariko ejo ngoma mvuga ati n'ukwizera ejo ni heza. Ibrahim wizeye cyane gose. Ego ni naco nagenda baze nyene kubera iki hari abantu mu gihugu bagira bati harabara batira inkuru bakagira bati leta nimba itabishoboye yoreka abantu bakaza barakijana mu bihugu bibanye bakakizana aho kiboneka Kongo no muri Tanzania. Imvo rero kumburi mutavyemera igihanirizo muzije kuvuga nimvo z'umutekano, tubyumve umutekano ubuze ngaha naha twicaye ntitwosubira kuhicara usanga twaryane hasi umva ubusase gusa hejuru wowe nimvo umutekano. Ushobora kugenda ahantu ugiye kuzana igitoro ukarekera abantu ngo bazana igitoro ejo akazana amabido yuzuyemo amasasi urayabona akinjiza. None bangahe bafashwe iwacu muri Buhumuza ashoye ikawa mu mabido, urabona ikawa mu mabido aho baretse ibintu birononekara. Kandi ndamaze kubona neza yuko turabuza ku gatima twege abarundi tugiye kugira agatima ko kuba umuntu ajejwe umutekano, umuntu wese agomba ko abujejwe. Ni kuvuga ubonye suspension afise baba ubona amakenga hamagara abajeje umutekano turabira umuntu. Ndayivuze ku mpamvu yuko uretse abantu igiki batokuzanira amasaso yo kwinjira kweri mu mabido. Ivyo rero kabisa ntawo vyemera. Reka mugabo hari wabujije hagiye kuramutsa Kongo hagendwa akanywesha kuri sase gataha ninde babujije. Hari wabujije agenda ingara yaje ingara akaramukana kayode akaza yanywesheje imodoka yiwe ninde babujije. Kweri kuburi mu mategeko babukuzana mu mabido ntivyumvikana. Hari n'abandi bibaza ngo liberalisation igitoro agihabiyenga bugira ibaza ko ariho coboneka. Sindavyibaza bafatiye ko byari bimeze imbere yuko bimeze no munsi. Sindavyibaza kuvuga ati liberalisation umudanda wese ndamo uburenganzira aje kurangura igitoro mu mahanga zane agurishe arangura igitoro amadolari yakuye. Ndaguha akarorero ahubwo we tuguhaye ati turaguhorusha genda urangure naka turamura genda urangure naka genda nawe urangure tugaruka hahani wewe uranguza amarundi uranguza amadolari wayakuye utamenye berbe kumbure wagiye uramena berbe urayiba na makenya yarahari urayatwaye canke uco usanga niwe abandi baje kuduhindura ubuzima twari tubayeho ngaha. Ni kuvuga iki arahiza amafaranga vamakungu yakuye ntaho twamenye aragiye araranguye igitoro arakizanye ngaha agizwa gusubirayo kugira asubireyo abwiza d'abord kumenya idolari narivunjije kurangahe mbwiza kugurisha iritiro bihwanye nuko navunjije idolari turumvikana iritiro ryaduze yageze ku 10,000 hanyuma agira asubireyo naho abwiza guhiga idolari ari kurahe yaba marché noir yandi niki uranyumva ejo uzoca usanga ahubwo turiko turata agaciro ifaranga ryacu iko ragenda rita agaciro ifaranga ry'ubundi usanga risigaye rigugwa idolari rigugwa ibihumbi 70 ngahe cyangwa umuntu aja kugura umukati aja n'ingorofani y'amarundi kugura umukati umwe. Rero intumbero leta iriki yakora tuzumve intumbero irimo tuyishigikire hama ahi tubwiye ati ni mucaha tuhubahirize ko nta leta yifuza ko abana bayo mererwa nabi jamais ntayihari. Narijya hari amahoro ico ni kimwe hanyuma iba yifuza ko abana b'igihugu bamererwa neza. Burya ntisinziriye je naryama amasahane ku munsi ku munsi ubundi umutima w'imvira je Paris ntibaryama ahubwo mwari musaba n'umukuru w'igihugu aryame gute turamwemera ko aryama aguma araba bombera gute bubaho gute ibitonda bironke gute tuyigo gute twokora ugasanga tuko turigisha kugira ngo baratwigisha murabibona yaba mukuru w'igihugu yaba inzego no mugambo muzorabe batwigisha kugira turabe ukuntu twokora ibintu byotuma
turonka umwimbu udasanzwe tujane hanze turonka amafaranga, niko gakiza kugira ivyo dushoye bize bisumba amafaranga twemporota ivyo twinjiye mu gihugu. Aho kazoba kabaye tuzoba tumaze gushika na ya paradizo abarundi bifuza gushikamo. Cikenewe ariko kwemera kw'idini rya Islam, abisilamu baraja Maka, sinbuka igihe bahora bajayo, baramaze kugira urugendo nawe rugana mu kibanza ceranda c'Imaka. Hari urumva ndamaze kujayo kuko iyo ngiye ndatuza bagiye kwisabira no gusabira igihugu canje no gusabira abene igihugu muri rusange, nkabasabira ku Mana ko yo dufasha gushika kumbona kazoza yacu twe twamaze kwitrasiriza. Ndamaze kujayo kandi akarenze rimwe. Kwisaba amafaranga menshi yo kujayo, ni idini rikurira canke wese aja ku giti ciwe? Umwe wese aza ku giti ciwe, nawe urabimenya igihe ukeneye kuja ukitegura, ukazabika duke, ariko uwo bidashobokeye nta kibazo afise. Ni itegeko riri mu nkingi y'ubwisilamu, mugabo ufise ubushobozi atabufise nta ubwo buremere ntibuza kuri wewe. Uno munsi uwizeye tumubona nk'umushinga amateka muri Mandigira gatatu, twitege ko ejo ashobora kuba ikindi ashobora kuba ajejwe yandi mabanga mu gihugu, hamavuye ku mushikiranganje, umushinga amateka ashobora kuba ajejwe yandi mabanga ejo mu gihugu, hambavuye ku mushinga amateka canke umushikiranganje ayandi pembeni yayo. Ndo mwene gihugu uravyumva, umusuku wa bene gihugu, kandi umwanya wose nzohamagarirwa kuri iki niki cyo gutangira bene gihugu ndi tayari. Ko natwe baratwitangiye, benshi baragiye. Ndavye guhera kuri Rwagasore yaritanze hajya mu kuba tuwe independence, eka wenyine ndavye bagiye ku rugamba ya Burundi buhinduke, baragiye. Jewe kuki icoza kugira nanje fasha bene gihugu ntange experience mfise no gikora kuneza ya bene gihugu. Nkuwemera idini rya Islamu, mu muryango w'abayisilamu Komibu harigeze kuba hari kutumvikana ku bijanye n'uburongozi? Ibyo birabizi, uburongozi harimwo ingwara zishikira abantu, ingwara uburongozi burya ntibamenye uburongozi ko ari umutwaro, ntibayimenye. Uburongozi n'umutwaro bwaba bw'igihugu bwaba mu rwego rwo rwose. Burya nawe uri umurongozi mu rugo ku mupfasoni n'abana, ufise ibibazo byinshi uzobazwa imbere y'Uhoraho. Mbe education yayo imeze gute? Mbega ubitangiye ko gute? Mbega uri kuko sinzi ko tuvyumvika. Rero indongozi umutwaro, ababigwanira rero babishasha bakabigwanira, ciye barantangaza. Ariko ko atabaratanga imihoho babivamo, iyo nirashite gutanga imihoho naho nirashite. Burya koko ndaguha akarorero, uricaye ku meza abana n'umugore neza miko murafungura, ati cewe ndarushe madame fata rorebe, je ndatanze imihoho, urabikora? Agatsi kanyuma ubwirizwa kuri umutwe, uri ndongozi w'umuryango, nejo ubundi bakugize indongozi irunaka. Gutanga imihoho nirashite, heka ko atabishoboye. No bwana uje odela ivyo bagusaba urabikora gusumba, bishobotse ni vyiza. Hanyuma birashobora koko gusanga utabishoboye canke warushe, bati hageze twahabonye ikare tumuruhurire tuhashira ubundi. Niko bimeze rwose, ibintu byo kugwana tuze abene igihugu amahoro, niko ngwana ku burongozi bw'idini. Abo nibo bari bakwiye kutubera akarorero, bari bakwiye kutubera akarorero abarongozi b'idini. Mbeba bagiye guhiga umukate, nivyo bintangaza. Idini uravyumva, burya ntabarakiye kugwanira uburongozi kuva ku Mana. Burya kuva reka ubw'idini n'ubwo kuri igihugu gushika kuri do zone hariya buva ku Mana,
Imana igucanira inyenyeri ukabona ko abantu bakagukunda akaguhurizako niko bimeze none kubera ikuhekanye iryinyo cyo kubera ikishavura ngira gute nta mpamvu ubaha ukurongoye yaba mwidini n'uyu hama hageze ko mandihera mukamugoma kandi mwongeze wowe idini abarongoye mubonye ko mudashaka kumwongera nta kibazo ushiraho undi kandi akaza akunganira agafasha rero twaraciyemo ako kantu mu muryango w'abayisilamu ariko ukaraheze ndibaza ko kaheze ko nibaza kandi barongowe neza baranashima ahongeza barashima kuba uwemera no kuja mu mabanga ya politike ntaho biza kimwe gihungabanya ikindi cyangwa kimwe gituma umuntu adakomera mu kindi oya na gato kuba wemera mugahabwa n'amabanga mu ndongozi z'igihugu kuba umwe mu ndongozi mu gisaka runaka nta ntuziharikira noneho Burundi bwacu iyo kuraba itegeko umuvyeyi wandi mategeko dufise iyo constitution ibwirizwa shingiro ishira hejuru Imana maze gushira Imana hejuru umva ko iba yamaze kubitunganya hanyuma gendurabe mu nama shikiranganje nta munsi n'umwe itangura badasenze mu bikorwa rusange cyabende gusanga harimo indongozi nta munsi n'umwe batangura badasenze ndiga yemwe wumva ico gihugu atari igihugu c'amata n'ubuki umva atari cyo ca gihugu twavuga Edeni tubona ko kuri igihugu kimeze neza cyane kubo uri ndongozi yemera ukaba nta mbogamizi n'imwe ihari uremera neza hamuga gukora n'akazi ka leta neza cyane mu kwemerera kwanje kwa Islam hari ibyo ntakora sindye ngo yemwe hari ndongozi nimwe yambwiye ngo kuri ndongozi iti fungura akanyama nta numwe kabisa iziko ntafunguye iyo ndaryiye inkoko nkarye yindi sibyo sinzi ko tumvikana nyine cyo mukwiye aho bati nimworore nibyo byumvikana ko nawe uri umuyisilamu orora ibindi ureke korora ingurube orora inka orora impene orore intama orore inkoko n'utundi tuntu ni magiriranire nta ngorane ihari kabisa mwakoze kwemera kwitaba ikiganiro cyacu merci mwakoze cyane ndashimye twizere ko nje ntitwabahamagara kugira mutuganirire ku bindi muzo twitaba cyane gose murakoze cyane